Mwishyiramwo rikome murabizi neza twebwe ntumbero yacu ni ikintu bita intwari ibereye no gusabikanya ivy'igihugu ico twita kite sociale. Intwari ibereye no kuvuga iki? No kuvuga yuko abatwara bakora bashize imbere umunyagihugu, ariko turavye ingene ibintu vyifashe uno munsi biraboneka neza yuko iyo ntumbero mu vy'ukuri ntirabaho, kuko biraboneka yuko mwa kino gihugu umego turi muri ryashamba aho igikoko gisumvye igufi ikindi arico kikirya. Kuvuga rero ngo bakuye musitanteri uyu bakuye uriya, ivyo nagenda bibutse yuko kuva kuri Republika ya mbere atari ubwa mbere biba. Duhereye muri kahise ka hagufi, duhere mu 2005 umuhisi Pierre Nkurunziza agiye ku butegetsi, ntibahengeshanije gukura abasitanteri. Mbere hariho igihe wasanga umengo nikiza cateye barabakura, kandi ico gihe ntibakugwa n'umushikiranganje, ntibakugwa n'umuguverineri, bakugwa n'amakonseye komine. Ubu rero ico no kwita kabijya, urabona yuko ari mu mushikiranganje yabahagaritse, mugabo kandi siko byagomba kugenda. Twe kuri twebwe uko byagomba kugenda uravye amategeko, inama ya komine yagomba gukorana ikaraba ivyo yakoze, bagira icegeranyo bakishirungikira buramatari nawe akaraba abonye bikwiye agahereza icegeranyo superiere wiwe. Mugabo rako atako vyagenze. Kubera mwishyiramwo rikome twagira tubabwire yuko ikibazo nikiri mu basitanteri canke mu bandi. Reka duhere kwa mukaza ivyo twabikurikiranye. Jewe naragiye kuri komine ngaha hepfo, dusanga imifuko y'isukari runze hajya, hanyuma turabaza bamwe n'abandi batubwira yuko iyo sukari yafashwe ivuye muri Sosumo, hama ifatwa nabo mu iperereza, hanyuma ngo baca bayishira hajya. Mugabo ikibazo kihari, iyo sukari amakuru twarose nuko yafashwe haje idakwiye, amatoni yari gushika asiyo yashitse. Mugabo ikibazo kisha kibazo, iyo sukari rafise umudandaza yayizanye, iyo sukari rafise uwayitanze, iyo sukari rafise imodoka yari yipakiye, iyo sukari rafise umushoferi yarayizanye. None mu byo vyose musitanteri niwe yagiye kuyirangura, musitanteri niwe yagiye kuyikura muri Soso, musitanteri niwe yatanze amafaranga yayo. Jewe tuvugisha ukuri, dukoresha ikintu twita la logique. None ko musitanteri yayiranguye, musitanteri yayidandaje, musitanteri atari yayifashe ko yafashwe na muri document kandi ifatwa itarashika ni Bujumbura. None musitanteri yoja mu gutu. Twebwe rero wishyira mu rikobe bo tubwira neza mu vy'ukuri dosinge nimeze. Mugabo hanyuma uyo mudandaza niyo modoka ko atavyo tubona biri hiye. Urabona ibintu vya politiki ari vya politiki nyene biragoye, natwe ngo bijamwe cyane. Mugabo twebwe reka turabe ibintu vy'ubuhinga, kuko musitanteri nyambara umudandaza ivyo ntituvyemera. Muzabasani kazira ko badandaza. Muganya matari kabatari umudandaza, kabatari wagiye kuyizana. Ivyo nibaza ko bitomufata. Oya nivyo vyonyene. None nibatubwiye umudandaza yayizanye ninde? Yayinyurije ijana hehe? Ko wumva yafashwe musitanteri sibaje kudandaza isukari. Ikakwe kiretse ari wari umudandaza. Tuvyumvikane. None musitanteri adandaza. Twarababwiye ko kizira muri leta kazira ko badandaza. Guhera ku mukuru w'igihugu gushira ku mukuru w'umutumba kirazira ko baja mu rudandaza. Hamwe musitanteri wa Mukaza canke baje bo mu Kirundo canke bo mu Kayanza boba badandaza, ivyo byo bari bindi. Mugabo nibatubwiriye umudandaza yazanye iyo sukari ninde ko atawe tuzi. Nawe warigeze umumenya? Cenda ko atawe tuzi, narabajije none munsi barasaba mutubwira. Naho ibintu vyugariye nariko ndababwira abasitanteri bamubakuwe n'abandi bazokugwa cyane, babakuwe n'abandi bazokugwa. Ikibazo ni cyari ngaho, ikibazo kiri muri rusangi mu kugena ibintu togarije mu gihugu. Oya tubaze twumvikana ku kintu kimwe. Je nababwiye yuko kubwanje gera kwino saha ndavye ibinyambari vy'ijya sukari yari imaze iminsi irunze kuri komine Rohero. Natwe ko twabitohoje tukumviriza dufatiye kwico conyene, twebwe tubona yuko umuntu wa mbere akwiye kubazwa kandi akamenyekana niyo mudandaza. Mubaza tuguriye mudandaza wari, kuko nabivuze yabi iyo sukari tafashwe, hanyuma kandi sukari yafashwe itarashika ni Bujumbura, vyo bari bindi. Mugabo kubona yarafashwe hanyuma kandi ejo no kuri komine bakaba bararondeye toni 15 zanyitse, tukaba tuzi yuko iyo sukari ifise umuntu yayizanye umudandaza, ikagira imodoka yayizanye, ikagira uwayitanze muri Sosumo. Navyo ni vyoroshe frere, ivyo ni vyoroshe cyane.
none musitanteri ko tubaza kwikora mwabivuze yobijamwo gute kiretse nibaduha amakuru akwiye neza kuko twese twatohoje si ivyo nibaduha amakuru akwiye n'ubu ndabisubiyemwo bagiye gukora ivyo bohera kubashikiranganje kuko twarabivuze bagahera no ku bandi bo hejuru badandaza kuko none abasitanteri ni uko nyine mu kintu bavuga inda y'umwori ibona wagasamo abasitanteri nyamba badandaza twebwe twavuze ko kizira ko umuntu muri leta adandaza nibace bagenda mu bapolisi bagende mu basirikare bagende mu bantu bose badandaza nibatanga itegeko nicyo gituma tuvuga yuko hakwiye reforme navuze nikintangura ni kuva kuri Republika ya mbere bamba bakuye abatwara basubiriza abandi ikibazo rero nikiri gukura cyangwa gusubiriza ikibazo kiri muco no kwita reforme profonde no kuvuga kuzana impinduka mu vy'intwaro nivyo bikenewe mu Burundi kuko ivyo tuvuga mu bastanteri ubisanga biri mu butungane ubisanga biri mu mashirahamwe ya leta ubisanga biri ahana hariya none wewe wumva wari umuti bikakwera sije kango tubeshane wese umuti nukugira impinduka mu vy'intwaro ico nagira mvuge nuko mu Burundi murabizi neza ko ibintu vyo gukura guhagarika no kuvuga suspension destitution ibyo vyamyeho kuva umukuru w'igihugu umuhisi Pierre Nkurunziza aja ku butegetsi mu mwaka wa 2005 murabizi neza ko yamuriko arahagarika abantu abamusitanteri bamwe bahagarikwa n'amakonseil communaux no kuvuga inama z'amakomine impanuro jambo z'amakomine abashikiranganje abarongoye amashirahamwe ya leta baguma bahagarikwa mugabo twava tuvuga yuko mu vy'ukuri ibyo kugwanya igiturire ibyo gusimbataza intwari ibereye byo bavyarabaye oya kubera ko ivyo bitaba none ni kubera mu bisanzwe usanga ivyo bintu vyivugwa ku muntu wa gusa nta ntumbero nta murongo uhari uba waraciye uri mu bitabo vyanditswe usanga ari ibintu gusa umuntu avuga kugira ngo avuge gusa mugabo ibintu bizotuma mu vy'ukuri intwari ibereye kugwanya igiturire biba ukuri mu Burundi nuko hafatwa ingingo zifise intumbero kuburyo tubona tuti mu vy'ukuri ubutungane buriko burakora intwari buriko irakora kuvuga la administration hanyuma kandi umuntu wese arakora icyajejwe mugabo no munsi wese ko tubona bakuruyu basubizaho uyu umengo ni ibintu gusa byo gukurana mugabo utabona mu vy'ukuri umwimbu kwiye nico gituma twebwe mushira mu rikome tuvuga yuko hakwiye ico no kwita impinduka zidasanzwe kugira ngo turonke intwaro ivuga ibijanye n'intwari ibereye mu vy'ukuri atari mu majambo hoga mu bikorwa kuko tugiye kuraba mu bihugu bidukikuje ngaha hariho bimwe byashoboye kubishobora n'ivyakure byabishoboye kugira ngo ivyo bishoboye rero ubanza gukuraho ikintu bita kamwana wa mama na mpinga yanje mugabe igihe cyose hazo bakira kamwana wa mama na mpinga yanje abantu bari muri leta badandaza abantu bari muri leta bari bazokura bakururiya mugabe ivyo nibizotuma intwari ibereye ibaho mu gihugu murakoze